Can. Ushobora. Can expresses the capacity. Can yerekana ubushobozi cyangwa ububasha. I can sweep. Mbasha gukubura. I can sweep my bedroom. Mbasha gukubura icyumba ndaramo. You can talk. Ubasha kuvuga. You can talk in English. Ubasha kuvuga mu Cyongereza. He can fish. Abasha kuroba amafi. Peter can fish in the lake. Petero abasha kuroba amafi mu kiyaga. They can sing. Ubasha kuririmba. Christians can sing interesting songs. Abakristo babasha kuririmba indirimbo zishimishije. Sentence formation. Gukora interuro. I can drive a car well. Mbasha gutwara imodoka neza. Peter can swim in the lake. Petero abasha koga mu kiyaga. Can you walk? Ubasha kugenda? No, I can't walk because I have a broken leg. Oya, uyu munsi mbasha kugenda kubera ko mfite akaguru kavunitse. Can Mary speak English? Maria abasha kuvuga Icyongereza? Yes, she can speak it easily. Yego, abasha kuvuga Icyongereza ku buryo bworoshye.